Inshuti n'abakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza turabahaye ikaze muri ano makuru aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarasaruye kuri uyu wa mbere umuceri uri mu mirima y'umukuru w'igihugu iri muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza, hakaba rero hitezwe umwimbu mwiza isarura rirangiye. Na inama nshingamateka yarize yongera iremeza integuro zibiri z'amategeko kuri uyu wa mbere, ayo nayo akaba yerekeye amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi na Israel. Ivyo bihugu rero bikazofashanya cyane mu bisata by'amahinguriro n'ivy'ubuhinga bwa none. Nayo indirimbo 33 z'abaririmbyi b'abarundi nizo zahagaritswe kuri uyu wa mbere n'ikigo CNC, zikaba rero zibujijwe kuvuzwa ku maradiyo n'imbonesha kure byo mu Burundi kuko zititura imico n'akaranga by'igihugu. Mu gihe hari abakoresha bamwe bataratahura akamaro ko gutegekaniriza kazoza abakozi babo, umunyamabanga w'umugwi w'igihugu ujeje gutegekaniriza kazoza abakozi mu ntara ya Bujumbura Augustin Nkeshimana aramenyesha akamaro ko gutegekaniriza kazoza abakozi. Izi rero nizo ngingo nkuru mu kanya idonido. Radio televiziyo RTBB nijegeza Ndasubiye kubaha ikaze nari mpejeje kubibabwira mu ncamake. Kuri wa mbere umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarasaruye umuceri mu mirima y'umukuru w'igihugu isanzwe iri ku mutumba Gifugwe zone Musenyi komine Mpanda ni mu ntara ya Bubanza. Umwimbu rero ngo wagenze neza kuko kuri hegitari imwe hashobora kwimburwa itoni zishika 7, nayo iyo mirima ikaba ifise uburinganire bwa hegitari 7, akaba rero biteze itoni zishika 50 z'umuceri. Igikorwa cyo gusarura ni carangira. Inama nshingamateka irongowe n'icegera cambere cyo mukuru w'inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana yaremeje integuro z'amategeko zibiri kuri uyu wa mbere. Izo nazo zikaba zerekeye ugufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu ca Israel cyane mu bisata by'ubuhinga bwa none n'ivy'amahinguriro. Umushikanganje mu vyajejwe harimwo inyubako Dieudonné Dukundane ari nawe yari umutumire mu nama nshingamateka, akaba yaramenyesheje yuko ayo mategeko afise akamaro ku Burundi nari igihugu ca Israel gisanzwe giteye imbere mu bijanye n'ubuhinga bwa none kandi ari gito ugereranirije n'u Burundi. Abashinga amateka bamaze guca hirya no hino izo nteguro z'amategeko bakaba baciye bazemeza 100%. Turabandanya nano makuru. Indirimbo 33 z'abarundi nizo zahagaritswe kuri uyu wa mbere n'ikigo kijeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora SNC. Urongoye ubwo rwego Vestine Nahimana akamenyesha yuko izo ndirimbo zitazosubira kuvuzwa mu maradiyo n'imbonesha kure zikorera mu Burundi. Vestine Nahimana akamenyesha yuko izo ndirimbo zahagaritswe kubera zitosekaza imico n'akaranga by'abarundi. Tumukurikire. Inama y'igihugu jejwe gucungera ibinyamakuru yarashoboye gukurikirana ibihita ibicishije kuri centre de monitoring muri vya biro bisanzwe biri mu biro mu nama nkuru yo kumenyesha makuru, bikaba bijejwe gukurikiranira hafi ibihita ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku vyandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi, eka mbere no ku vyandikwa ku nkaratasi. Harashoboye kwibonekeza amakosa atari make twafatiye muri rusangi. Muri ayo rero twarashoboye gushira habona amakosa ajanye, twarashoboye kubona ngene hashikirije inkuru zitosekaza akaranga n'imico kama. Muri rusangi inama nkuru y'igihugu iraba ivyo kumenyesha makuru mu Burundi yasanze imbonesha kure Ingomage na Forever biza kwisonga mu gutyoza imico n'akaranga vy'u Burundi. Iryo kosha rikaba ari naryo ryibonekeje cyane mu maradiyo n'imbonesha kure muri iki gice ca gatatu cy'umwaka w'ubutunzi 2022 na 2023. Muri ya maradiyo aza hejuru gutosekaza imico n'akaranga k'i Burundi, harashoboye gushikwa ko indirimbo zitari nke. Twibaza ko inama nkuru ijejwe gucungera amakuru mu Burundi ifashe ingingo
yo kuzihagarika guhera kuri no tariki nyene igenekerezo ya 24 ukwezi kwa 4 2023. Izo nazo zikaba ari izi zikurikira ngo iya mbere araryoshe mpamagara umunyuka nyashi ikinyafu hindukira ikigori body by the one the fizo nyaranja akadaje inzoga ni baby naga do Natasha akadaje do Alvin Smith akinyuma hange do Faberove my boot suguma kirungo kuzine ndimunyishu legend abagabo bararya imbwa zikishura ndarongowe fata ingidi ubuki mpako umunoho umudodo ibisusu Claude. Izo ndirimbo ko duheje kuzivuga ikinyamakuru izihenda asubira kuzicishako aho gikorera ikizovuge ngo nticabimenye. Radio televiziyo RTBB nijwi ryiza Burundi bwiza. Radio televiziyo Burundi bwiza turabandanya nano makuru nari nababwiye mu ncamake mu gihe hari abakoresha bamwe bataratahura akamaro ko gutegekaniriza kazoza abakozi babo. Umunyamabanga w'umugwi w'igihugu ujeje gutegekaniriza kazoza abakozi mu ntara ya Bujumbura Augustin Nkeshimana aramenyesha akamaro ko gutegekaniriza kazoza abakozi, akaba yaganiriye na mugenzi wacu Deborah Ntakisumba. Tubakurikire. None ibyo gutegekaniriza kazoza abakozi byoba byifashe gute? Ego mu Burundi byo gukingira kazoza abakozi mu Burundi birakogwa. Biraba cyane abakozi bakorera leta n'amashira hamwe akorera mu bisata byitunganije twokwita ama organisme canke ama société structurée. No muri iyi misi kubera basizeho ubunyamabanga ntahegayezwa bw'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga kazoza bene gihugu mu Burundi, mu myaka bumaze buriko burakora buramaze guhimiriza imigwi myinshi n'abikorera utwabo kugira ngo bashobore guhamvya isemo abandi mu gukinga kazoza abene gihugu. Kubadateganiriza kazoza abakozi hoba hariho ibihano bitegekanirijwe kuraboye bataba bakurikije mu mategeko. Muri ribwirizwa nimero 1 gakwego 12 ryo kwa 12 rusama 2020 yarashizeho ibihano ruhasha abantu bazoca kubirira iribwirizwa bazohanwa yantu bategekanijwe kuva ku mezi 5 gushika ku myaka 5 na amande ihera ku bihumbi 100 gushika no ku miliyoni 10. Akamonotera mu bijanye no gukingira kazoza abakozi nk'ariko batwumviriza nuko aho umukozi wese yoba akorera umuntu wari we wese akabazi ko yamuhaye kontra namusabe ati nyabuna ntigeza kazoza nanje ndabe yuko ni nakukuruka sinze ngende mwibarabara mbe umuntu umukene naga ntinganize kazoza gato ntera kamo rero n'abantu rero bafise amashira hamwe bakoresha abakozi ko bogerageza bakagenda kudeklara kumvuga guteganyiza kazoza abakozi babo ejo niho neza yabo, kuko ejo wakoresheje umukozi azogenda avuga atajya ahantu narahakoreye bandije kazoza natazoba kiriho n'umwana wiwe azovuga ati papa yarakoreye ahantu bamuteganyije kazoza ubu nukuri turi mwibara. Mwomenya yuko uko mwaka utashe kuwa mbere Rusama Uburundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Abafisa amatongo hazokubakwa ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka Igitega, ndetse n'abafisa amatongo hafi y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ikibazo cabo ngo kiriko kirigwa neza kugira ngo bazohabwe umuzibukiro. Bikaba byashikirijwe mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye na Clement Nzigamasabo avugira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ibidukikije. Akaba yamenyesheje yuko ivyo guhabwa imizibukiro biriko birigwa kugira ngo ntihagire umwene gihugu arenganwa. Ibyo rero akaba yabivuze ahereye ku bafise amatongo ari inyabututsi ni hari Igitega hamwe no ku kirimba c'umukuru w'igihugu ukwantare. Umugwi ubijejwe ukaba uri ku kivi kugira ngo abo bose bafise amatongo aho duhejeje kuvuga batunganirizwe. Inkuru isozera ano makuru ni mu bijanye n'inkino, aho ikibuga mpuzamakungu ca basketball ngo kigiye kubakwa muri zone Ngagara kuri Sesinga. Bikaba byashikirijwe kuri uyu wa mbere na Tade Ntahondi yari yaserukiye ubushikiranganje ibw'inkino mu kiganiro
abavugizi b'inzego zitandukanye bagiriye mu Cibitoke. Akaba rero yamenyesheje yuko ico kibuga kizoba kirimwo aho bakinira basketball, volleyball, handball hamwe na judo. Kikaba rero kizokubakwa guhera mu kwezi k'umunani. Tade Ntahondi akamenyesha yuko ubushikiranganji bw'inkino buriko buritegura kugira ngo ico gikorwa kizorangurwe neza. Akaba ari ngaha rero ano makuru agarukiye kubatayakurikiye yose ndabibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarasaruye kuri uyu wa mbere umuceri uri mu mirima y'umukuru w'igihugu iri muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza. Bakaba rero biteze yuko umwimbo uzogenda neza isarura n'iryarangira. Inama nshingamateka yarize yongera iremeza integuro zibiri z'amategeko yerekeye amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi na Israel. Ivyo bihugu rero bikazofashanya cyane mu bisata by'amahinguriro n'ubuhinga bwa none. Nayo indirimbo 33 z'abaririmbyi b'abarundi nizo zahagaritswe kuri uyu wa mbere n'ikigo CNC, zikaba rero zibujijwe kuvuzwa ku maradiyo n'imbonesha kure ivyo mu Burundi kuko zititura imico n'akaranga by'igihugu. Mukaba mwabikurikiye muri ano makuru. Mu gihe harabakoresha bamwe bataratahura akamaro ko gutegekaniriza kazoza abakozi babo, umunyamabanga w'umugwi w'igihugu ujeje gutegekaniriza kazoza abakozi mu ntara ya Bujumbura aramenyesha akamaro ko gutegekaniriza kazoza abakozi mu mwavyumvise navyone murano makuru. Ningaha rero ashiyagarukira nkabashimiye mwebwe mwese mwariko murayakurikira. Bonaventure Bankika kabiri jana iko ndabashikiriza nkabifuriza kugira ibihe vyiza n'agahwane.